dutangure tubaramutse mwese muriko muradukurikirana aho muri mu mpande z'isi twongera tubaha ikaze mu kiganiro ijwi ry'abiwacu. Dutangure twibutsa ko ikiganiro ijwi ry'abiwacu ari ikiganiro giha akaze buri muntu wese kuvuga ibitangaza Imana iba yaramukoreye canke ingabire ziba zisanzwe ziri muri we. Ico kiganiro mukamugishikirizwa mukagitegurirwa nanje Innocent. Hanyuma uyu munsi muri studio zacu nkuko mubibona turi kumwe n'umutumire w'iteka, umutumire w'imboneka rimwe hano kuri kamera zacu, akaba ari umuririmbyi w'indirimbo za gospel asanzwe abikora neza ariko aravyitwamwo neza muri kino gihe hano mu gihugu c'u Burundi. Uyu munsi rero twateye witeka ryo kugira ngo tumuronke kugira ngo dushobore kuganira vyinshi canke bikeya kubijanye n'igikorwa ciwe c'uburirimbyi. Reka tudatevye tumwakire hanyuma tuco tubona kubandanya n'ikiganiro cacu kugira tumenye ko vyinshi. Turabaramukije kandi twongera tubakira muri studio zacu. Murakoze cyane. Ego, hanyuma ku bantu kumbure baba batakuzi duha umwidondoro kugira ngo bakumenye. Ndabizi yuko benshi amaze kugutahura kuko wewe uri umuntu maze kubaka izina mu gikorwa c'uburirimbyi. Duha umwidondoro kuri bari abantu baba batakuzi kugira ngo tuganire muri make bazi umuntu turi kumwe uwo ari we eka ndetse n'ahawe. Yadukuye mu mwiza idushira mu muco wayo utangaje, turabana b'ubwiza twarahenzagiwe twagerewe kuno n'Imana tugira abanyamugisha turabana b'Imana iragahezagirwa. Murakoze cyane. Amazina yanje nitwa Vestine Suzanne, nkaba asanzwe ndi umuririmbyi wa gospel, nkaba mvuka mu ntara ya Makamba, komine Nyanzarake. Mwidondoro wanje niwo murakoze. Ego, hanyuma kubera iki Vestine ahisemwo kuba yokora indirimbo za gospel? Ni giki muri make n'iryahe banga yabonyemwo? Impamvu ni iyahe? Uwamagara aramwitaba bakamwereka ivyerekize, uwumurondera aramwiyereka akamubwiza amagoba. Impamvu yatumye ndirimba indirimbo za gospel, nagombye kugira ngo izina ry'Imana rishirwe hejuru, kandi nasanze ari ibanga rikomeye cyane. Kuvyitwayemwo neza araronka umugisha, akabona ikiganza c'Imana, ibintu bigasigara bigenda neza. Ego, hanyuma Vestine amaze ikiringo kingana gutari umuririmbyi w'indirimbo z'impimbazamanza? Ndatanguye kera ndirimba muri Sunday school kw'ishengero, ariko kuva ntangura kuririmba indirimbo zikaja kuri YouTube ni igihe gito cyane. Ni igihe gito cyane. Hanyuma n'ibyari Vestine kuko ivyo umwana w'umuntu ashaka gukora hano mw'isi ni byinshi. Urabizi ko twese tugenda dufise ingabire nyinshi zigize gute zitandukanye. Vestine ni kimenyetso canke hari ryari aho yabonye yuko muri we afise ingabire y'uburirimbyi kandi sakwe no gutanga kuyikoresha kugira ngo ahezagire benshi ashikana benshi kugakiza? Hari nko ntaryari, hari mu mwaka wa ryari nimba mwamuvyibuka? Ivyo nibuka ni biki. Gusa ico nibuka ndibuka ko twigeze kuba turiko turarimba kw'ishengero, twakoze igikorane, haba undi muntu asanga ndiko ndaririmba, naririmbye arantaba, dusohotse arambwira ngo ufise ingabire yo kuririmba, hamwe woronka umuntu yo gufata ukuboko akakuzamura woshika kure ukaririmba nyene wisanzuye. Muri eglise uba wisanzuye, ariko hari imitima y'abantu benshi iri hatandukanye, yotuma izina ry'Imana rishirwe hejuru kugira ngo abantu baronke agakiza, abantu bakizwe biciye mu ngabire yawe. Numva biranezereje, nyuma ndabisengera mvuga ati munsi y'izina nanje rirya jambo umuntu yambwiye rizoshika. Narakoreye Yesu arasohoza, nawiteka zomaramara. Ndumva ari vyiza cane. Mbere Vestine iyo basengera muryahe dini canke muryahe shengero, ku bakunzi biwe kandi ndetse n'abandi bagize gute batabizi, yinjira muryahe shengero? Ivyo sengera muri Emmanuel Munyabugete. Aho ni Makamba aho watubwiye uvukira cane? Kubera kenshi mba ndi Bujumbura, sengera muri Emmanuel Bujumbura, Munyabugete, nimba muri korali Shalom. None kubera iki Vestine ari Bujumbura, mbega hari ibikorwa yoba arimwo bijanye no gutegura izindi ndirimbo canke ni kubera iki Vestine avuka i Makamba ariko uyu munsi akaba arizwa mu gisagara ca Bujumbura?
impamvu ariyo ndi nuko iyo ndiko ntegura ibikorwa by'indirimbo biranyorohera cyane bituma amadeplasema apunguka ariko iyo mba ndino biranyorohera cyane ntabwo binsumbuka mu mutwe ngo bituma woroherwa muri make bituma noroherwa nakora umurimo nisanzuye atakibanza na kimwe yego hariho ibintu kenshi bakunze kuvuga ngo abantu b'imakamba ngo nibo baririmbyi bagize gute baririmba cyane ngo kuruta ngo abandi bantu bo mu ntara zose zigize gute zigize igihugu cyacu cy'u Burundi ivyo bintu bivuga kwiki ko nawe numvise yuko uri umunyamakamba hari komante ushobora kubishira ko canke bivuga novuga ngo n'ubuntu twagiriwe n'Imana kuko twari tubishoboye kurusha abandi ariko twabyisanze doke n'ubuntu bw'Imana n'abandi bararirimba neza cyane ariko nyene n'ubuntu novuga okay munyishuye neza cyane hanyuma uyu munsi twiko turavuga kumba hariho abantu bataramenya Vestine ninde ariko bamaze kumutahura yuko ari umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana canke za gospel kuri uyu munota n'umusegonda n'isaha turiko turavuga Vestine amaze gusohora album zingahe nta album ndakwita ndacyari muto cyane niho nyitangura ahubwo ndasabye abafanzi banje aho bari bose banterera amasengesho kandi bashirize kumfata ukuboko banzamure mu gukurikirana ibikorwa byanje bapaktaja kugira ngo nanjye nzamuke icyo nicyo ndabasaba kandi ndabakunda cyane umaze gukora indirimbo zingahe maze gukora indirimbo 5 iya mbere ivuga gute titre yayo iya mbere ivuga Kristo muri jewe Kristo muri jewe Rizigiro ry'ubuzima ry'ubwiza Kristo ari muri jewe iya kabiri ni Mutabazi iya gatatu ni Ongera Shana yego iya mariage iyo n'abantu barayikunda iya kane ni indirimbo nise nakwitaje yego iya gatanu ni indirimbo nshasha nyene hari twagira ubuntu n'Imana kubera iki waririmbye twagira ubuntu n'Imana mbiyo ndimbo yakujemwe gute byari bitewe n'iki byari bivuye ku iyo ndirimbo ukuntu yanje ngo naje sinudoke sindabitahura neza ariko narabanze kubitahura n'ubuntu nagiriwe n'Imana kuko hari benshi twavukiye rimwe bamaze gupfa abandi barahura n'ibyago bitandukanye hari abo twakorana ibikorwa by'Imana kuva tukiri batoyi babakobwa barahura n'ibibazo urumva ngo nanje kuba ndi nkihumeka nahuye n'ibibazo byinshi mbona n'intambara nyinshi ariko Imana yaranzigamye iranyibungabungira mu biganza byayo novuga ngo n'ubuntu nagiriwe nawe kuko ubwanjye sinoshobora atari Yesu gusafasha ukuboko numva bise ntahe ikomeye kandi ibyo uri kurakora uranabisobanukiwe urabizi reka rero nkuyibarize muri izo ndirimbo zose umaze gukora video zingahe uyu munsi abantu boronka video nka zingahe kumbure nka bose gusaba audio zingahe maze gukora video 3 yego na audio ni 2 mbebe sine gukora video birakorohera ngaha mu gihugu cy'u Burundi biranyorohera ndakora uko Imana ishoboje biranyorohera novuga biranyorohera wewe uburyo bukurahe mu gihe abandi baririmbye twumva bavuga yuko bitaboroheye gukora video muri make ari bangigwa ingata wewe ibanga ukoresha kugira ngo bikorohere ni iryahe kugira ngo n'abandi kumbure bashobore kuronka impanuro canke inyigisho ivuye kuri wewe ubigenza gute nk'umuririmbyi ariko arabica bigacika no mu gihugu cy'u Burundi ni bwa buntu nyene nakubwira ko nagira ubuntu nagira ubuntu ndi muri management iramenya audio ikamenya video byose bikagenda neza ndabishima uko biri yego hanyuma watubwiye indirimbo umaze gukora uko zingana muri make ntabwo ari nke n'ababuze ati utanguye vuba uyu munsi twebwe n'abakunzi b'indirimbo zaca ibikorwa bya turifuza kumenya mbega Vestine yifuza gushika hehe aravya hari uko hameze uyu munsi ni hehe Vestine yifuza gushika kugira ngo kumbura avuga ati byo kwinda amaze gukora ubu ndabona yuko nishimye uko bikose ndabizura bishima ariko muri make ni hehe Vestine yifuza gushika nk'umuririmbyi ni hehe ni henshi nifuza kugera ngambe niwanyu ndashaka kuhagera nje muri Australia naho ndahabona karibu cyane imiryango iruguruye
vuba cyane tukubone yego yego hama ndifuza nyene gukorana n'abaririmbyi nubwo bitaba byoroshye ariko ndavyifuza cyane ariko byose bisaba amasengesho yego hamwe n'Imana ni bwa buntu nyene nzoba ngiriye bizokunda ndavyifuza nifuza gukorana n'abanyamahanga ni bukebuke ntawe uvuka rimwe ngo yunzure ingoma ariko bizogenda neza ngo bukebuke bushikana umusiba ku mugezi mbe Vestine nubahe muririmbyi yakunda yubaha ninde muririmbyi ugeze uyu munsi wewe buraba ukavuga ati ndifuza kumera nka naka uwo muririmbyi yoba hari canke uvuga ati oya jewe sindaba abandi ndishoboje jewe n'Imana yanje byose bizogenda neza yoba hari nimba hari kubera ko muririmbyi yoba yarakubera akaroro keza ukaba wifuza kuba womera nkabo abaririmbyi barimba neza barahari kandi ni benshi cyane abo ndabira akarorero ndashobora kurabira akarorero kuri naka akampimbara nkabikora mu ibanga kandi atanabizi tutarabonana ku maso ku yandi nkabigira ibanga ryanje nkaraba ukuntu yitwara nkavuga ati nanjye reka mbere nka naka ariko ari ibanga ryanje kuko nanzi ntituravugana numva biba bigoye cyane biba bigoye nkamwigira ku tuntu twinshi nkaza ndamukurikirana nkaraba bikampimbara nkavuga ati nanjye ndashaka kumera nka naka yoba ariho mutubwira izina nimba ariho nimba atari banga ibanga ni ryabanga nyene nakubwiye ko ntituravugana kuko ndamuvuze nitwavugana ati tukashikana nanjye nzomuvuga ati narigeze gukora ikiganiro ndavuga ko ndakwigira ko mugasi nakuvuza izina ariko nzoyibabwira hanyuma Vestine n'izindi ngabire baba afite akumva dukuyemwo ingabire yo buririmbyi bw'indirimbo za gospel nibika abakunzi be batamuzi ko uyu munsi ashobora kubabwira kumva kugira ngo banamumenye birushirije ingabire ni nyinshi cyane nazo nyene nibanga ntabwo mushaka kuzitubwira ashaka kubura umukinyi w'umupira urashobora kuba ufite ingabire zo gusenga guhanura ibintu nk'ivyo ako karakarore ndasenga kweli ego sawa hanyuma reka kumbure tubanze ivyatubishiye ku ruhande gatoya mu kurangiza iganiro cacu turabire hamwe muri rusangi umuziki mpimbaza-mana wo mu Burundi wewe nk'umuririmbyi witegereje ukaraba abasore abapapa abamama n'abigeme basanzwe bakora igikorwa c'uburirimbyi hano mu Burundi umuziki gospel w'u Burundi ubona umaze kugera hehe witegereje muri rusangi umuziki wa gospel w'Uburundi navuga ngo Imana iriko iraduhezagira cyane iriko iraduhezagira kiriko turazamuka ahubwo ari abankurira mu gikorwa b'abarundi bariko barazamuka ibikorwa byabo ndabibona ni byiza nanjye nifuza kugera aho bageze wowe wishimiye ugeranije karanka umuziki nyarwanda aho ugeze umuziki w'abatanzania abakenya ubona gute muri make abarundi ubona biriko biragenda neza kuko impamvu ndiko ndakubaza ukugerageje kuraba uzosanga muri make kenshi indirimbo z'abatanzania n'abanyarwanda umenga ziravuzwa cyane mbeco bari kimenyetso cerekana yuko baturusha kuririmba twari kimenyetso cerekana yuko abarundi twebwe turashika ku rugero gize gute rushimishije we nk'umuririmbyi w'indirimbo mpimbaza-mana ndundi ugira gute ukibona gute ico kintu canke ukivuga kwiki hajya ikintu cyose n'ubumwe hariho usanga bafitaniye ubumwe ukabona umwana ariko arazamuka kubera urukundo ukavuga ati kubera ujya mwana ariko arazamuka reka nawe ndamufata ukuboko ndamushikana aho ngeze mu bisanzwe mu Burundi turakwiye ikintu cy'ubumwe tukaba bamwe tukumva nyene umuziki tukumva ko turiko turakorera Imana kandi ibintu byo kwigunga dukoreye hamwe twoshika kure ariko ndibaza bidoza bukebuke nka twebwe tukiri bato ntibaratumenya bidoshika bakatumenya tukaba bamwe twese zikazamurana ubisanzwe uri kurumviriza indirimbo z'abandi nyene usanga bazikunda cyane nk'abarundi usanga bakunda indirimbo z'abandi cyane natwe duhari ugasanga indirimbo z'abacu imbere nani zo bitaho iz'abanyamahanga donc ibintu nk'ivyo ariko ni bukebuke tuzokora ati ni bukebuke tuzokora mu minsi iheze twabonye umuririmbyi akomeye cyane Israel Mbonyi aza hano mu gisagara ca Bujumbura kandi iravugwa ko yahawe amafaranga atari make cyane mbega Vestine hari ibiteramo canke amakonseri yoba ariko arapanga kuzokoresha mu minsi ngo turiko turabona abarimvyi bakomeye barose muhanda bose turababona
mbega Vestine nk'iyo biriya bibonye bimubwira iki bimwigisha iki hari ikintu ariko arategura abakunzi biwe canke abafana biwe bari hirya no hino kumbure kugira ngo nawe bazomenye yuko umunsi kanaka canke tariki kanaka ari concert yiwe bashobora kuzogirirwa ubuntu kwinjira kuraba bon birame ikigwa kinini cyane kandi biramimbara nanje ndavuga ati niho nkitangura ndiko ndakora nanje nzogera kuri urwo rugezo abandi bagezeko nanje ndavyiyumvira kandi ndavyifuza rwose ndavyifuza ni bwa buntu nyene nzobangiriye urumva bwa buntu nagirirwa nibwo bizotuma ibintu byose bikunda kandi ndavyizera pe mbega Vestine kubera kuririmba ihangiro ryawe canke impamvu uririmba niyahe Jane kuri nahise Mukuririmba kubera numva ariyo nkabirano yanje kuva ndi umwana mutoyi ngira nk'abafansi banje bamwe bavuke Nyanzara yake Makamba barabizi kandi bubaho bari bose ndabakunda barabizi no nakuze ndirimba kandi ndavyumva numva n'ibintu biri muri jewe sivyo narinze kurondeza shakisha ya biri muri jewe nyene naciye mvuga ati kwingabire nayiherewe ubuntu reka ndayikoreshe mukanya nkemuka imwe muzabati kuko igihe nzaba navuye mu mubiri bazoze barabati Vestine ati turamwibuka wa mwana atengiye indirimbo yiwe naho napfuye bazosigara baranyibuka ati naho napfuye bazosigara baranyibuka mbere Vestine ndakubaza ikibazo ubu abaririmbyi benshi turakunze kubona ibintu by'amakoncert ariko bano baririmbyi ugasanga iyo concert umuntu ashaka kuyinjiramo ataguze itike bigasaba yuko umuntu akora ntuze mu mufuko kugira ngo ashobore akwemererwa kwinjira kuraba ico giterane mbe abaririmbyi bakora igikorwa c'Imana ariko bakarihisha amatike kugira ngo abafana babo canke abakunzi babo bahabwa uburenganzira bwo kwinjira kugira gute kubaraba ubavuga ko iki co bari ikintu ushigikiye canke ukibona nko kumenga bari mu zindi nyungu kanaka zijanye n'ivy'umubiri icyo kintu nacyo ndatahura neza gitahura nzabikubwira kuko niho ngicinjiramo amabanga menshi sindayamenya nzabikubwira rero nabitahure hanyuma kumbure dusa n'abagira barangiza ikiganiro cacu abantu benshi ndizera yuko bagize gute bumvise uburiwe kandi ndetse n'ibikorwa usanzwe ukora tubwire rero uyu munsi umuntu akeneye indirimbo zawe ziboneka ko uzahe mbuga ngurukana bumenyi ni hehe umuntu yozironka bikize gute bitamugoye abakunzi banje abafansi banje abasengera uko bukeye nuko bwije abifuza ko ibikorwa byanje bitera byaguka ndabakunda cyane aho muri hose Imana bahezagire hama indirimbo zanje zo dusanga kuri YouTube kuri True Time TV uzosanga wanditse True Time TV Vestine Suzanne indirimbo zanje zozibona mushishikare gukora icyo hamagariwe gushaninga subscribe byose ndabakunda noneho murabizi sanzwe babizi cyane murabyumvise rero yuko Vestine muri kano kanya tuganiriye byinshi kandi byiza nizera yuko abenshi munamumenye ko byinshi mushobora kutubwira ukungene ikiganiro mwakibonye mubicishije muri bwa buryo bwa commentaire kumbe nawe kugira ngo mumuhe n'impanuro ko murumva yuko avuga yuko akiri mushasha kandi akiri muto hariho byinshi akeneye kwiga mu bijanye n'umuziki mpimbazamana Vestine akajambo ka nyuma canke impanuro ya nyuma wosaba abakunzi bawe eka ndetse n'abatari abakunzi bawe ariko bakunda umuziki mpimbazamana cane hano mu gihugu cacu c'abarundi nakaye akajambo ka nyuma wogira gute wobabwira ni igiki wobasaba muri kano kanya icambere no basabwa bwa mbere ndabakunda kandi nagenda babwira ko ndabakunda hama ikindi kintu no basaba banzamure bamfata ukuboko kuko atabo nanjye ibikorwa byanje ntitoje imbere banzamure bankunde abatankunda n'ukuri ndabasabye banyumvemwo muraba muvyumva banyumvemwo nyene bankunde ndabinginze muri rwa rukundo nyene ndabitsi ko mufise urukundo ariko murishirize kugira ngo nanjye ibikorwa byanje bishike kure nyene nzamuke mu nzamure uko ndajari muto nanjye ndakeneye kugira hanini cyane kure amaso yanjye atashobora kubona nanjye nurira indege nyene kandi bizokunda kubyabo neza cyane nicyo nobasaba bafate umugongo bakurikirana ibikorwa byanje haba bafise ikibazo bataze barambaza nzobishyura n'ukuri mba urashara inkumi rero cyaka nturubaka ntabwo bibonekana ko uri umwana reka rero dufate kano kanya kugira ngo dushimire umuntu wese yahevye ivyiwe kugira ngo akurikire ikiganiro cacu
twari kumwe na Vestine Suzanne umuririmbyi aje neza ariko arabyitwaramwo neza, ariko kandi muravyumvise yuko asaba amasengesho yanyu eka ndetse agasaba n'imfashanyo yanyu cane cane ko aravuga ati ivyo bitahabaye nta hantu na hamwe bishobora kuba no kwishikana. Reka rubugira kandi tubashimire twongera dushimira n'umutumire wacu Vestine Suzanne ubugira kandi we yaduhaye kano kanya kugira ngo dushobore kuganira, hanyuma twongera twibutsa yuko kino kiganiro gihakaze buri muntu wese afite intaba agomba gushingira abantu Imana iba yaramukoreye canke n'ingabire ubwo ziba zisanzwe ziri muri nkuko Vestine uyu munsi twari twicaritswe no kuganira ku ngabire yiwe ijanye n'uburirimbyi. Tubasabere ntimwibagire natwe kudufata mugongo muri bwa buryo bwo kugira subscribe, commentaire hamwe na share hariya kuri Umoja Group Australia, mutumenyeshe ko ikorwa byacu mugira gute mubibona nuko muvyakira. Hanyuma ubugira kandi reka dushimire Vestine Suzanne twongera tubifuriza umunsi mwiza aho muri, nimba muri mwijoro murare ahajyana kubari hano i Bujumbura mwirigwe amahoro ya Kristo arushiriza gushibamira imitima n'ubugingo bwanyu mwarahezagiye.